akaryo kandi ko kubaza ibibazo kugira ngo umuntu wese yifuza yumva ko afise ikibazo kuri izo suje zibiri kabe akaryo ko kubaza abatwara diaspora burundaise ibibazo byose mwifuza. Donc ntiriwe ndarandira bon jewe nitwa Eveline Maniragaba. Reka rero ntiriwe ndarandira mpe micro Monsieur Samuel Ndairagije aheze atangure atubwire atanguriye kuri Burundi Day iriko irategurwa ku itariki 26 za kuno kwezi kw'icumi. Monsieur Samuel nimba mutwumva murashobora kugura micro nari nabarungikiye micro kugira ngo mushobore kugira unmute hama muheze mufate ijambo. Sinzi ko mutwumva, sinzi ko muriko muranyumva bari muri kino kiganiro. Reka ndabe uwo mpa micro kugira ngo ashobore kumbwira si munyumva. Ok, merci beaucoup. Ndabona benshi bamaze kugira amasinye ko bariko baranyumva, murakoze. Nahaye micro Samuel Ndairagije mugabo reka mpe na Gabriel Rufyiri asanzwe bakorana muri komite. Ok, Samuel murashobora kudushikiriza gutangura ku vyerekeye Burundi Day hanyuma mu nyuma mugaca mutubwira ivyirya nyubakwa hama igice ca gatatu turaza guha akaryo abafise ibibazo. Murakoze. Murakoze cyane, ndabashimira ubwa mbere ko mwadutumye muri kino kiganiro. Muraza kutwihanganira bamwe muri twebwe ntaza kuboneka kubera ko twamye mu manama kuvangira hamaze amasaha 28 turiko turakora, naza kuba mubarusha. Hanyuma rero ngiriye ko Burundi Day kubera iki Burundi Day? Uwo munsi twawuzanye kugira ngo ubwa mbere ube umunsi wo gukomeza ubumwe mu barundi baba mu mahanga, umunsi abarundi bahura inyuma y'igihe kirekire, umwaka ubuheze. Uyu mwaka rero ni munini, abarundi bashobora kuba barashamiranye canke bakaronka ivyo bapfa. Twifuza ko uwo umunsi wahuza kugira ngo bashobore kongera guhura, baganire, birimbure, bibaye ngombwa basabane ikigongwe. Mwe muba hanze ngira muramaze kubibona yuko aho hashobora guhera imyaka nk'itatu nk'itanu umuntu yitwa ko aba nkaho muri Canada iwanyu ugasanga imyaka 5 iraheze utamukubise ijisho. Ukaza wumva mu gihe rero Imana imuhamagaye abantu bose bakaca batangura kwibuka wa muntu ati kumbe umuntu ari heze igihe, abantu baca bagenda kumushingura. Twabonye rero ko iyo nyifata atari nziza ku barundi tuba hanze. Ni vyiza ko tugerageza guhura kenshi bishoboka kugira ngo dushobore kunga ubumwe hagati yacu. Nico gituma tuvuga ko ari umunsi uhuza abantu w'ubumwe. Hanyuma Burundi Day kandi ni kubera ko mu kwezi kw'icumi niho duhimbaza incungu z'igihugu Rwagasore na Ndadaye. Twabonye yuko vyoba vyiza uwo munsi tuwuhimbaje mu kwezi kw'icumi kugira ngo natwe kaba akaryo ku barundi baba hanze kuzirikana izo ntwari z'Uburundi. Hanyuma Burundi Day kandi kubera iki? Ni Burundi Day kubera ko twasanze abarundi tuba hanze tutazirikana cane igihugu cacu c'Uburundi n'ivyiza vyacu. Twabonye ko vyoba vyiza abarundi b'amahanga bahuye buri mwaka bagerageza kuzirikana igihugu, baraba iyo kivuye naho kigeze niyo kiriko kiraja, na cane cane yambona kazoza y'igihugu 2040-2060. Ico rero twebwe kiraturaba nk'abarundi b'amahanga kuko mwirya mbona kazoza y'igihugu hariho inkingi zitugarukako nk'abarundi baba hanze. Hama Burundi Day kandi kubera iki? Ni Burundi Day kubera ko turavye Rwagasore na Ndadaye barasheshe amaraso baritangira igihugu, baba intwari ku bwacu. None rero natwe twavuze tuti none nk'abarundi baba mu mahanga ni ikihe kiguzi, ni ikihe kintu twatanze kugira ngo natwe twerekane ko dushobora kuba abantu bitangira igihugu nk'uko Rwagasore na Ndadaye babigize. Tukavuga tuti rero ni vyiza ko tugira umuco mwiza
tugire imyimenyerezo yo kuja hamwe no gukorera hamwe kugira ngo buri mwaka dukore igikorwa rusangi kigaruka gutera mu iterambere ry'igihugu washaka kazoza k'abana bacu abuzukuru n'igihugu catwibarutse. Naho rero tuvuga tuti uno mwaka Burundi Day abantu bazohura muri izo mvo zose twadondaguye, ariko kandi bafise n'intumbero yo kwitangira irya nyubakwa ya Diaspora Ndundi tugomba kwiyubakira, kuko irya nyubakwa izoba ari ikimenyetso c'ubumwe n'urukundo hagati y'abarundi baba mu makungu. Rero niyo mvo nyamukuru yatumye dushiraho ivyo kuninahaza no guhimbaza Burundi Day. Ikindi gihambaye ni uko tugomba kugerageza kugaruka ku muco w'ikirundi kugira ngo tuwutsimbataze, maze buri mwaka uko duhuye duhure, nico gituma tuvuga tuti duhure twambaye impuzu zirimwo ikimenyetso c'igihugu c'Uburundi, no kuvuga idarapo ry'Uburundi, kugira ngo tuzirikane neza ico gihugu, imico n'akaranga vyaco. Ico ni kimwe rero ku bijanye na Burundi Day, niyo mvo rero nkaca ngirako ntera akamo abataratangura kwitegura ngo bikazanure kugira ngo le 26 aho bishoboka hose bazohure nk'abandi barundi bifatanye nabo bigende neza. Ivyo rero biratandukanye n'imvo zindi abandi bamwe baba bavuga, urabona abantu bavuga vyinshi, ivyo biratandukanye cane n'izo mvo zacu. Hanyuma ku bijanye n'inyubakwa, mwavuze ko noca ngirako ku bijanye n'inyubakwa. Inyubakwa ya Diaspora Ndundi ni kubera iki twayiyumviriye? Ni ukuvuga ivyo turiko turakora muravye mu ndinganizo ya Diaspora Ndundi twihaye imyaka 3 y'ibikorwa, aho umwaka wa mbere twavuze yuko ari phase d'unification et de construction. Ni ukuvuga tugomba yuko twunga ubumwe tukiyubaka nk'abarundi baba hanze mu budasa bwacu, tutaravye umugambwe, tutaravye intara, amoko, tutaravye ikintu icaco cose kiretse warasanzwe agomba kwikumira, kuko twe tugomba ko ino diaspora yoba vraiment umuvyeyi w'abarundi bose b'amahanga, bose bakumva ko ari ikintu cabo bakakibamwo. Ariko uwugomvye kwikumira kubera tuba mu bihugu vy'umwidegemvyo ntitumubuza kwikumira. Muga ntitugomba ko ejo, hirya y'ejo hari umuntu uzokumva ku maradiyo no ku mamedia avuga yuko ino diaspora yamukumiriye canke ari iy'umugambwe canke ari iy'akagwi. Ni ukuvuga turiko turagerageza ibishoboka rero kugira ngo twiyubake, kugira ngo ino diaspora ntigire izina na rimwe uretse yuko yokwitwa Diaspora Ndundi inywanisha ihurikiyemwo bose. Ni kuri iyo mvo rero kugira ngo uwo mwimenyerezo wo kuba umuntu umwe no kuja hamwe ushoboke, ni uko tugerageza gukora ibikorwa biduhuza. Ntidushobora kuririmba ubumwe, ntidushobora kuririmba ko dukundana, ko dushize hamwe bitagaragarira mu bikorwa. Twavuze tuti rero reka dukore igikorwa kindi gishobora kudufasha kwiyubaka neza neza, twiyubakira inyubakwa, icirore cacu aho twese tuzokwibonamwo, umwe wese Umurundi ari hanze akabona ati naratereye amadorari 50, 100, 1000 nanje harya nagize uruhara. Iyo nyubakwa rero izoba ifise akamaro kanini cane, tugomba yuko kiba ico nokwita ikimenyetso cerekana ko abarundi vy'ukuri bahinduye ingendo, bagatangura kuza barakorera hamwe. Ni umwimenyerezo rero tugomba gutangura, kuko irya nyubakwa twamara kuyubaka tuzoba twabonye neza abarundi bari hanze bakunda canke baharanira inyungu rusange. Hariho rero kuba umugwizatunga, kuba umu entrepreneur, kuba umuntu akora ivyawe ni vyiza cane, ariko hariho ico bita kugira umutima uharanira inyungu rusange, umutima udaharanira inyungu z'akagwi mu guharanira inyungu rusange. Nivyo turiko turagerageza kubaka kugira ngo tuzogire abantu mu minsi iri imbere tuzokwizera, kuko twe phase ya kabiri tuvuga yuko tuzoca tuja muri development. Development naho tuzoshiramwo imitahe minini bitandukanye n'ibi turiko turakora vyo gutanga amahera make mwese uko avyumva. Tuzoba dufise rero ikimenyetso canke urugezo rutwereka abarundi dufise muri diaspora bashobora kwitanga kubera inyungu rusange atari inyungu zabo. Niho tuvuga tuti tuzoba dufise abantu dushobora gukorana. Rero iyo nyubakwa izoba ifise akamaro kanini. Ubwa mbere ni kugira ngo izohindure ishusho y'abarundi b'amahanga, biboneke ko abarundi bagiye hanze batagiye kuryana, kuko twavuye mu Burundi turyana, ntitwogera hanze ngo turyane hanyuma ngo dusubire mu Burundi turyane. Imana ntaco yoba yatuzaniye muri kino gihugu, muri no bihugu biteye imbere. Nibaza rero ko intumbero yacu ari iyo, ni kugira ngo tugerageze kurengera
kugira ngo tube abantu batorera umuti ibibazo dufise hirya no hino kw'isi, muga ntitube mu Barundi batera ibibazo, Abarundi bahaze, babayeho neza badashonje, mugabo baguma baryana. Je nibaza yuko ariyo nzira nziza twiyemeje yo kugira ngo dushobore kwiyubakira ico kintu. Ica kabiri, tuzoba duhinduye ishusho y'igihugu, kuko irya nyubakwa urabona ko izoshobora kwakira amanama mpuzamakungu, kwakira ingenzi, bizoduha iteka twese nk'Abarundi. Rero uburusho kuwitanze, twaragiye turashira ahabona, turashiraho imigwi itandukanye, kugira ngo abantu bose bitanga bashobore kumenya akamaro bazohakura. Ku Murundi wese aba hanze, igihambaye muri ubwo burusho bwose nuko Umurundi aba hanze wese azokwandika ubwa mbere mu gitabo c'intwari c'iteka c'Abarundi baba mu mahanga bagize ico bamarira igihugu n'ico bamarira kazoza k'abana bariko baravuka uno munsi. Abo nabo bakazokwandikwa mu gitabo kizoba kiri muri iyo nyubakwa nyene ya Diaspora Ndundi. Ni ukuvuga tuzobandika, nubwo benshi batabiha agaciro, muga ico gifise agaciro. Harya nta kintu gifise agaciro nko kugira izina ritazimangana, ntaco wobigereranya. Hanyuma ikindi ca kabiri ni uko hazobaho uburusho bivanye n'ingene umuntu yagiye aritanga, kuko turafise ama package y'ibihumbi 30, 20, 15, 10,000, 50,000, 2,000, washaka no kuva kw'idolari 10 kugera ku majana 5, bivanye n'umuntu ngene yagiye aratanga n'umugwi arimwo. Uburusho buzoba butandukanye, harimwo abo tuzoshobora kurihira itike y'indege rimwe mu mwaka, abo nabo tugashobora kubakira ku kibuga c'indege, tukabaha ama suite presidentielle bakabamwo ku buntu mu kiringo c'indwi imwe. Donc hariho n'abandi tuzoha ubundi burusho butandukanye, bagashobora iruhande yo kwandikwa amafoto yabo n'ibindi vyose bikamanikwa muri iyo nyubakwa. Hakabaho n'utundi turusho rero tugaruka two kugira ama discount, no kuvuga abagomba gukorera muri ivyo bibanza, kuharyama, kuhakorera ibindi bikorwa vy'iterambere, abo bose tukagerageza kubaha ama discount. Ikindi naco kinahambaye cane nuko dushobora kubafasha igihe cose hari ikibazo, kuko iyo nyubakwa izoba ifise abakozi, izoba ifise ibikorwa bikorerwa ngaho bizana inyungu. Ni naco gituma ayo mahera tuvuga ko twofashisha abo bantu, haba mu kubafata neza, ari igikorwa kizoba gishoboka 100%. Akandi karusho rero ku nyungu rusangi ku watanze iyo ntererano n'akahe, nuko umuntu wese atanga iyo ntererano atahura neza ko ico turiko turubaka kigaruka ku nyungu rusangi. Ico rero kigaruka ku nyungu rusangi ni ukuvuga amahera azovamwo n'amahera azogaruka gukora ibikorwa vy'inyungu rusangi. Nk'akarorero, turipfuza ko biciye muri iyo nyubakwa mu mwaka umwe gusa dushobora kwiyubakira ibitaro bivura nk'abana ku buntu, canke abakenyezi, canke ibitaro ivyo arivyo vyose bishobora kugaruka guterera mw'iterambere ry'igihugu, na cane cane guhindura ubuzima bw'umuntu ntaho nikora. Iyo ni intumbero imwe ishoboka. Ivyo rero nca tuvuga ngo nivyo bizoca bikorwa, kuko abazoba batanze amahera bose, c'est l'assemblée générale izodesida kuri ico kintu n'ingene amahera azogenda arakora. Hanyuma tutibagiye n'ibindi bikorwa bishobora gukorwa, nk'akarorero kuzana amahinguriro aha akazi ugwaruka, mugabo bikaguma vyose bigaruka muri ya cadre yo gucreya ubuzi no gufasha mw'iterambere ry'igihugu, mugabo amahera yose avamwo akagaruka gukora mu bindi bisata vy'iterambere rusangi. N'uturusho twinshi, kumbure ngenda bidondagura ngaha aye woca usanga bimaze nk'isaha ndabivuga, ariko ni kugira ngo abatarashobora kubibona kumbure twoshobora kuza kubibapartaja, tukabaha izo document bagaheza bakazisoma. Mugabo ibikuru bikuru nuko amahera yose azova muri ico gikorwa c'inyubakwa n'amahera atazoba ari make, kuko ufashe nk'ivyumba 300, nubwo woca ufata chambre umushize kuri $50 ukagwiza na 300, ucibona kuronka $15,000, hanyuma fois 30 ucibona kuturonka autour de $450,000 ku kwezi. Hamwe tugwije rero n'umwaka, urumva ko tuba dufise nk'imiliyoni 4 z'amadolari nimba hamwe amantuze yoba yuzuye buri munsi. Mugabo mwebwe urufise na auditorium mushobora kwinjiza amahera menshi cane, hamwe twokwakira nk'inama mpuzamakungu canke abandi bantu bagomvye kuhakorera bakahakota,
kuko ko bazohakota niko bazodushora n'iyo hotel, urumva dushobora kwinjiza amahera menshi cane mu mwanya muto, tutibagiye bar restaurant nayo izoba iriko irinjiza amahera, tutibagiye n'ibindi bintu vy'inkino z'urwaruka z'abana, amapiscine n'ibindi bishobora kuduha amahera menshi. Urumva rero turashobora kwinjiza n'imiburiburi miliyaridi donc nk'imiliyoni nka zibiri ku mwaka basi twabuze. Urumva yuko ayo mahera rero buri mwaka dushobora gukora ikindi kintu c'inyungu rusange. Twifuza yuko mu Burundi ata muntu azosubira nk'ibiye tubona abantu bandika ngo abantu barashonje, ngo abantu bagize iki, ivyo vyose n'ibintu twebwe dushobora gutorera umuti nka diaspora, tukavuga tuti ico kibazo twaragitoreye umuti, nta murundi n'umwe uno musi agishonje, mu kuzana ico bita food bank i Burundi turashobora kubikora, tukazana ico bita kuvura abantu ku buntu, donc assurance maladie tukazibaha gratuitement canke tugakora mu bundi buryo bushoboka bwo kuvuza abantu, kubera ko uburyo buzoba bwinjira muri iyo nyubakwa atari buto. Twebwe rero tuvuga tuti muri irya Burundi day nyene ni hahandi nyene tugaruka tuti ni ikintu gihambaye co gushima Imana, kuko buri mwaka abantu Imana iba yabakoreye ibintu bitari bike, kanatsinda nta murundi n'umwe ari hanze adafise ico ashima canke ashimira Imana. Nico gituma twavuze tuti iyi nyubakwa izokubakwa muri cadre yo kwitanga no gushimira Imana, umwe wese kuco Imana yamukoreye, avuga ati ko nabayeho umunsi w'izina ntari kubaho, nkarya ntari kurya, nkafungura nkamererwa neza, nkaronka ico kunywa ntari kukironka, nkaronka impuzu nambara ntari kuyironka, nkavugwa ku buntu ntari ndabikwiriye, nkaronka ico ndya ku buntu ntari ndabikwiriye, is my time, ni umwanya wanje nanje wo kugira ngo nkore nk'ivyo nigeze kuba nkorerwa. Rero ni akamo dutera abarundi bose hanze kugira umwe wese atange ico ashoboye. Nimba umurundi wese ahari avuga ati hari ikintu nigeze kugirirwa neza, nanje nogirira neza abandi nkabahezagira, nico tugerageza kubwira abantu bose bari mu mahanga, kuko umuntu wese yari mu mahanga yuriye indege yafashe ingendo ndende, je mvuga ko Imana iba yamukuye mu bugaragwa, kuko Bibiliya bitubwira neza ngo nihagera igihe mukarya mugahaga, mukaba mu mazu mutubatse, ntimuze mwigere mwibagira ya Mana yabakura mu bugaragwa. None rero Imana abarundi baba mu mahanga bose Imana yaradukuye mu bugaragwa, kuko nta murundi n'umwe afise ico adashima, yaba atari uko bose baba bari mu Burundi, kuko Uburundi igihugu ciza, mugabo kubera ko bagomba kuguma aho bari bahakoreye imigambi y'iterambere, biteza imbere, baronke uturusho, nibaza ko ivyo bikwiye kugira ngo umurundi wese agire ico atanze. Rero murakoze, Imana ibahezagire, kumbure turi kumwe n'abandi dukorana barashobora kunyunganira. Madame Everine mwakoze kudutumira. Murakoze cyane n'ukuri murabidusiguriye, kandi nibaza ko vyumvikana urya munsi wa Burundi Day ni umunsi twari dukeneye, turawukeneye cyane nk'uko mwabivuze. Ni umunsi uzotuma abarundi twiyunga, uzotuma tuja hamwe tukerekana ivyiza vy'iwacu i Burundi, eka tukagira patriotisme tukayikomeza, tukavugana ivyerekeye iterambere ry'iwacu. Murakoze cane. Je nari mfise utubazo nka tubiri, hama nce mpa abandi abifuza rero kubaza ibibazo kuri ivyo nyakubahwa Samuel Ndayiragije ahejeje kuvuga. Muce musaba amajambo tubahe mubaze ibibazo. Hariho utubazo je tubiri. Iyo Burundi Day ni 2024. Est-ce que bisigura yuko 2025 eka no mu myaka ikurikira uwo munsi uzokwama uhimbazwa kuri iyo tariki nyene? Hanyuma aka kabiri, nashaka kubabaza mbega mu Burundi nabo nyene bazohimbaza uwo munsi, canke ni umunsi uzoba wahariwe gusa muri diaspora? Kugira ngo muclarifie nk'abo baba bafise ikibazo nk'ico. Ikindi hari uwuhejeje kubaza mu ma message avuze ati ngo mwotubariza ko hariho imigambi bafise mu vyerekeye tourisme. Nibaza ko bijanye na birya mwariko muravuga yuko inyungu zizova mu nyubakwa zirya nyubakwa za diaspora ko zishobora kuba investi muri food bank nk'akarorero, canke muri assurance maladie ku Barundi. Yarabajije ati mbega ntaco mutegekanya ku vyerekeye tourisme? Ego utubazo twari utwo. Hanyuma mu bo muri kumwe muri equipe nabo bari ngaha, uwifuza kugira ico ashikirije nawe arashobora kugira request,
nawe tukamuha mikro akavuga. abantu mu gihe hatariho intambwe bo nyene bagomba co bita tugomba gucrea ama evenement atuma abantu bahura kugira ngo habe iyo cohesion sociale bikunde. Iyo Burundi Day rero twumva ko umuntu wese ari umurundi ata numwe akumiriwe. Mugabo kiretse abikumira twibukanye yuko hari abantu bagera hanze bakiyambura ko ari abarundi bakita ayandi mazina, ivyo c'est normal. Mugabo ubu munsi ni ku barundi bose baba mu mahanga kugira ngo bagaruke guhimbaza uwo munsi. Ngiriye ko muribuka yuko leta y'u Burundi yadushiriyeho indwi yahariwe abarundi twese tuba canke dukora mu mahanga, semaine de la diaspora burundaise. Tora tugenda abarundi tukagenda twese mu Burundi kugira ngo tuzirikane igihugu, tuganire indongozi z'igihugu. Kirya ni ikintu ciza cane leta y'u Burundi yadukoreye kugira twebwe abarundi tuba hanze baduhe agaciro n'ikibanza. Muga ntikibuza yuko umuntu ari hanze y'igihugu afata yuko umuntu agiye muri rya semaine de la diaspora, ibintu vyo guteza imbere igihugu, vyo kukizirikana, vyo kuraba aho kigeze. Ntikibuza kuza abona umuntu ariko aravuga yamuhe, akavuga yuko abagiye muri birya bintu bose ari abanyamugambwe, bose ari abadede, bakavuga amazina, ibintu ata na hamwe bihuriye kuri patriotisme. Umuntu wese akunda igihugu, harya umuntu akunda igihugu nta mugambwe agira, umuntu akunda igihugu nta dini agira, umuntu akunda igihugu aragikunda nyene kandi nta n'ico yokirutisha. Nico gituma tugenda. Natwe twavuze tuti none twebwe ko bavuga ngo abarundi tuba hanze turaba ambassadeur, turabantu bajejwe kuvuga neza igihugu mu makungu, kubera iki natwe tutocrea uwo munsi witirwa Uburundi ku barundi bose baba hanze kugira ngo bose bahure nk'abarundi aho bari hose kw'isi, bazirikane igihugu, bibukanye ko ari abarundi kuko hari abantu bamaze kuzimira uno munsi bibagiye ko ari abarundi, bavyibukanye bagende mu muco. Rero ngiriye ko ko babaje ati bizoba none buri mwaka le 26, oya si le 26, nk'ubu uravye mu mwaka uza itarike bizohimbazwa ko irashobora kuba atari le 26, mugabo as long as ari indwi ya nyuma yahariwe ukwezi kw'icumi, ukwezi kw'icumi, indwi ya nyuma y'ukwezi kw'icumi ku munsi wa gatandatu, ico gihe tuzoca tuhimbaza. No kuvuga ni buri mwaka mu kwezi kw'icumi, imisi yose wa gatandatu wa nyuma w'ukwezi niwo munsi tuzovuga tuti uno munsi wahariwe Uburundi ku barundi bose b'amakungu. Hanyuma mwavuze muti mbega Uburundi muzowuhimbaza? Nivyo turategekanya kuwuhimbaza mu Burundi, ariko ntibizoba muri co kimwe kuri uyu munsi kubera ari intango. Imyiteguro n'ibintu vyose biteza gukorwa kugira bigende neza mu Burundi ntibimeze neza ku buryo twavuga ko tuzowukora le 26 mu ndwiza, ariko turiko turategekanya kubikora. Hari abantu bariko barabitunganya kugira ngo turabe ko abarundi bari mu Burundi baba hanze washaka meme n'abarundi barakeneye kuwumenya, meme n'abakorera harya local barakeneye kumenya ivyo tuba turimwo, turiko turaba ko twobihimbaza. Hanyuma waje ati none hari ico mutekanya muri tourisme? Twayitanguye, niho duhereye nyene, dutanguye kuvuga ko twubaka hotel, tukubaka auditorium, tukagira ikibanza nka kirya, tuba dutanguye nyene kwinjira mu vy'ingenzi kuko umuntu wese twozana aje guteza imbere igihugu canke kukiraba agafatwa nabi tuba duhomvye. Twifuza rero yuko tuzokwakira ingenzi ahubwo tukabikora neza par experience, tukarondera mbe n'abahinga kugira ngo bashobore no gufasha muri ico gisata co kwakira abantu n'ibintu cane cane ingenzi harya mu gihugu c'u Burundi. Murakoze. Murakoze cane. Reka duhe mikro witwa Munezero Blaise nawe yugurure mikro abaze ikibazo ciwe, hanyuma niyaheza ndaza gusoma ibibazo mbona bimwe bimwe biri muri commentaire. Munezero murashobora kugura mikro? Ego murakoze, ndabaramukije mwese kandi ndabaramukije na Samuel, ndamukeza n'amabanga mashasha yarose. Murakoze. Ubwa mbere ndashimye umugambi kandi n'ikintu gikomeye abarundi cofasha abarundi ngira ngo guhuriza hamwe no gukunda igihugu nk'uko mwabivuga. Ariko jewe ngira nti hariho ni nkamwe canke ni nka experience mbere je mfise
bon si experience nini cyane mugabo naka experience gatoyi nje nakoreye aho mvuka ku musozi wacu nakoze igikorwa nk'ico nyene ndabuza abantu duva hamwe abari hirya no hino mu gihugu n'abari kw'isi hose batandukanye mu ntango bigenda neza birazamwo igikorwa meme c'iterambere turanakora n'ibintu vy'iterambere ariko uriko uraraba abarundi ngira ngo hari ababuze ati hariho akagorane dufise canke sinzi ko novyita nawe warabivuze mu nama wagishije muri tazini nabibonye wabuze uti petetre abandi baraturoze ivyo bintu sinzi rero ngira ngo hariho akantu k'umugera canke ko kudahuza cane sinzi iyo vyoba bizanana uriko uranariza ngira ngo vyoba biri bifitaniye meme na umuzi mu bintu vyagiye biraba mu gihugu ibintu vyagiye biragorana rero nkagira nti rero jewe ico nogusaba ego ivyo uriko uravuga ni vyiza kandi birumvikana kandi bazodufasha no guteza imbere igihugu no kugikunda benshi uriko urumviriza barafise inyota kandi bakunda igihugu barakunda iwabo ariko intambamye ntizibura rero je naca ngira nti mbega akabazo ka mbere kubera izo ntambamye umaze nawe kuzibona kandi naho umuntu wese abari azibona ko ariho division mu Barundi diaspora nikihe yoterera kugira ngo daboro ivyo bintu byose bizoshoboke ari uko iyo division yamaze kuvaho abantu umuntu akimba nk'umurundi ntarabe ubutandukane bwiwe no canke uyundi kugira bose biyumvire igihugu kandi bagikunde bose atama cakubiri yo bari hagati y'abarundi acinda kubaza nti mbega turavye muri naho uvuze uti diaspora nta vya politike bijamwo ariko navyo ntibisigaye inyuma kuko uriko uraba klima y'igihugu vyama biriho mbega diaspora ico yoterera nko mu guhuza abarundi canke abanyepolitike surtout ku bibazo biba vyarabaye mu gihugu hari ivya mu kahise canke mu biba hari uno munsi nshatse kubaza nka mwebwe intererano yanyu niyihe kugira ngo mushoboye guhuza nk'impande zibiri je novuga nti impande z'abanyepolitike usanga kuko igihugu kitarimwo umwumvikano n'abarundi iyo bari hose usanga bibafekta eske uno munsi diaspora ico yoterera kuri kote y'ubutegetsi n'akane kote ya opposition kugira ngo bashobore kumvikana tusenyere ku mugozi umwe twubake Burundi twese turengeye izo njyane ziba zihari canke ziba zarazanye ngira ngo nogira nti umuzi uri mu bakoroni nakabazo nohereza ko murakoze murakoze Munezero imbere yuko Samuel yishura rekanda hariho ikibazo nari mbonye muri commentaire hariho uwitwa Yves Ubuntu yavuze ati mbega agize ati mbega mu Burundi honyene okay ico kibazo cyo ntikiri clair mugabo hari ikindi yaciye akurikiza ngo Samuel ngo amadeplasement ugira ngo umaze imisi ugira ninde akurihira nibaza ko ucugira ukishura nico murakoze Okay, merci beaucoup. Reka nshimire uyu Munezero kwibazo abajije. Yavuze neza yuko hari intambamyi kandi zama zibonekeza. Hari igihe twihenda nico gituma abarundi ndabatahura nivyo hari imvugo dukunda kuvuga ngo turarusha ngo abarundi turarusha ngo abarundi ngo vraiment ngo turarusha ngo je sinzobijamwo ndarusha mwaje comprendre rimwe ndabatahura mugabo iyo urushe ni uruha mu gihe wari watanguye urugendo mugabo hari igihe w'igihumura hanyuma ukaca uvuga ko urushe mu gihe utarusanzwe uri mu rugendo watanguye twebwe rero twatanguye urugendo rushasha inyifato n'ingendo nshasha nivyo vyonyene bishobora gutuma igihugu canke abantu batera intambwe mu gihe umuntu ataragira inyifato n'ingendo nshasha aguma ari hahandi nyene rero ivyo turiko turakora ko bwa mbere nibi nuko twahinduye ingendo ibi ndabivuga biva ku mutima abantu bashobora kwibaza ko atari vyo ariko uravye uburongozi dufise no munsi muri diaspora ndundi urabona neza ko ari uburongozi bugizwe n'abapfasoni abashinga ntahe gwaruka bijunja n'ijambo mu bisata bitandukanye murabibona neza kumbure hariho n'izindi nzego buca dushira habona tugiye gufashanya muzobona neza yuko muri twebwe harimo ubudasa paraporo yuko mwahora mubona ibintu no kuvuga yaba leta
je ndayishimira ko yatanguye guhindura ingendo kubera ko hari ibintu vyinshi leta imaze gukora nubwo abantu benshi babona umenga nta kirakorwa mugabo ugiye kuraba nk'intambwe leta yateye yo kugira ngo ushireho indwi hari abarundi b'amakungu nuko daboro bahaye agaciro umurundi wese aba mu mahanga kiretse wakiyatse ni ukuvuga umurundi wese aba mu mahanga arafise agaciro no munsi imbere y'igihugu yarahawe ikibanza gikwiriye mu Burundi na cane cane ugiye kuraba bari mu Burundi nko muri semaine de la diaspora iheze ukaba nyene badufashe ukaraba ingene ata mu diaspora yabuze ikintu vraiment ngo akibura i Burundi warabonye neza yuko vyagenze neza leta y'u Burundi novuga ko hariho akandi kigoro yagize nivyo hari abagize ibibazo bakagira ibibazo bitandukanye mugo ugiye kuraba ingene leta yumvise yuko hari mu diaspora yarenganijwe canke yagiriwe nabi usanga baba ba mbere badufasha gutorora ivyo bibazo ucibona neza ko hari akantu ko guhindura inyifato n'ingendo muri diaspora rero ndundi mu burongozi dufise twarahinduye ingendo kuko ntitwashizeho abantu canke ntitwashizweho n'umugambi ico ni ikintu ca mbere abarundi bose bo hanze bo kwishimira bakumva neza yuko icerekana yuko ivyo mvuga ari vyo nuko uno munsi diaspora irongowe mu mwidegemvyo itarongowe munsi y'umuntu kanaka canke umugambi ivyo ni ikintu ca mbere nobabwira bose bo kwishimira kubera iki none kubera ko iyo dufise uko kwishira no kwizana mu vyiyumviro mu kwitunganya mu kwiyubaka tuca twiyubaka neza kuko turazi ingorane dufise twebwe nyene ubwacu turazi n'ikizitera kuko nta murundi umwe ari hanze atazi icateye ingorane rero ntitwoguma dukora amakosa yandi nyene mu gihe tuzi yuko vyadukozeko muri kahise ubu rero turiko turagira ingendo nshasha inywanisha ihuza abarundi bose ata n'umwe avuyemwo naha rero tuvuga tuti nk'umaze kuraba ingendo tumaze kugira muri Kenya, Tanzania, Etats-Unis n'ahandi urabona neza yuko abarundi bari banyotewe ico kintu citwa ubumwe n'urukundo mugabo hariho abandi vraiment bakubwira bati jewe burya abarundi bagiye hamwe bakaba ikintu kimwe nzoba mpomvye ko nahora ncuruza akarimi nkacuruza ikinyoma ntibizoba bigikunda abo nabo tumenye ko bahari mugabo hariho abarundi bavuga bati twari twarabuze vraiment ingene twoja hamwe kugira ngo dushire inguvu zacu hamwe dutere intambwe rero uko tuba benshi tuja hamwe dutera intambwe niko wa wundi yariko acuruza ikinyoma aburi kibanza uko aburi kibanza rero niko natwe twikomeza uko twikomeza rero niko igihugu tucubaka nico gituma rero muneza nagomba kubwira yuko intambamye ntizizobura mugabo turiteguye guhangana n'izo ntambamye izo ntambamye turiteguye guhangana nazo kubera ko umurongozi n'umuntu afise iyaja ni abona iyo ariko araja hama agaheza akereka abandi iyo nzira hama bose bakayifata bakayikurikira hari abantu rero baba bajejwe kuzimiza abantu nk'ubu ugiye kuraba biriko bivugwa kuva ntogwa mbaye perezida wa diaspora habuze amajambo menshi cyane ukibaza abayavuga bari bo ukibaza ivyo biva donc ucubona neza ko ari abantu baremwe uko nyene kugira ngo gusa bahuvye benshi bazimize benshi si bose bashobora kunezerwa burya Burundi indege ziriko ziraguruka amahoro asasagaye oya si bose kweri kubera ko ari abantu bamaze kugira inyifato igayitse bamwe navuga batagikunda igihugu cabo bamaze kuciyambura mugo ubu turiko tubwira abarundi bose ba mu mahanga uko biri kose uko vyogenda kose Uburundi kiguma ari igihugu umuvyeyi wa twese igihugu catwibarutse rero no muhumuriza kubijanye n'intambamyi zizohaba mugabo nagomba ndakwemerere ko ari urugamba twiyemeje mu nzego zose turi kumwe twebwe gusa tuzopfa kuguma ku murongo umwe umugozi umwe w'urukundo tugira imbono imwe yo guhuza abarundi bose mu budasa bwabo twijukira iterambere duhagarara cyane cyane ku bikorwa kuko turi muri diaspora idasinzira ntituzosinzira rero ngo umuntu ajejwe kudusambura ngo aducemwo bikunde tuzoguma duhagaze turi maso hanyuma tuzoshira imbere urukundo hagati yacu twongere kandi dushira ibikorwa imbere kuko ivyo twokora vyose tuvuga amazina tusigana amavuta atariko turakora nta kamaro vyoba bifise rero aho ndamuhumurije vyarabaye nivyo ariko ntibibakange ko twari bwatangura urugendo ubu rero turatanguye urugendo kuko ntitwigeze dutanga urugendo ubu turafise iyo turiko turaja turabona basi play imyaka 3 turavuga tugomba tuve ngaha mu mwaka tugere ngaha mu mwaka twarihaye rero ivyo turiko turakorera hanyuma avuze ati none diaspora ico yoterera
mu guhuza leta n'abanyepolitike canke abanyepolitike bashamiranye hagati yabo. Bo twebwe uruhara rwacu nk'abarundi tuba hanze twaratanguye kurukora kandi n'ubu tubiriko. Ico je nemera ni ikihe? Nuko abanyepolitike bose ari abana b'u Burundi, nuko natwe aba diaspora twese turi abana b'u Burundi. U Burundi ni umuvyeyi wa twese. Ico nta numwe akekeranya, kiretse uwamaze kwiyambura ico gihugu. Muga umuntu wese akivuga ati Uburundi ni igihugu canje. Ariko umuntu yiyambuye Uburundi aba asa n'uwihakanye umuvyeyi yamuvyaye. Uburundi rero ni igihugu ca basokuru, ni igihugu cacu. Abo bose rero bose n'abarundi, kandi muri abo bose nta numwe ari hejuru y'igihugu c'Uburundi. Twese Uburundi buri hejuru ya twese. No kuvuga rero ivyo wabajije uti none turashobora kugira uruhara. Je nibaza ko uruhara abarundi tuba hanze, abarundi bari mu Burundi, abarundi bose aho bari, hariho abantu bagize uruhara mu gusambura igihugu. Abo bose ko bagize uruhara mu gusambura igihugu, tuvuga tuti uno munsi rero no kugira uruhara mu kucubaka. Umuntu wese yagize uruhara mu kugisambura niwe dutera akamo bwa mbere ati ubu rero n'umwanya wo kubaka igihugu, ko twisamburiye ko nk'impene muri ya myaka. Ubu ni umwaka wo kwiyubaka, ubu ni umwaka wo guhindura ingendo, ubu ni umwaka wo kugira inyifato nshasha, ubu ni umwaka wo kubona abarundi bose rimwe, kuko ivyabaye muri kahise nta numwe vyazaniye inyungu atari uko umwe wese vyamugiriye nabi, akahombera, akahatunturira, akagira ibibazo bitandukanye. Rero ivyagiye biraba ku Burundi, sinzi ko mwagiye murakurikirana, murabona ko ari ibintu vyagiye birigarukiza, cane cane ibintu vyo kwihorahorana, ibintu vyo gukora amakosa yandi nyene, kubera ko abantu baguma bagwa muri ya ma erreur. Ubu rero twebwe nka diaspora, twebwe twagenze amahanga, twebwe tuba hanze hatandukanye, ubwa mbere nukumva yuko umurundi wese ari hanze afise uruhara mu kugarukana icizere ku gihugu c'u Burundi, mu kugarukana ibikorwa vy'iterambere mu Burundi, no mu gutsimbataza amahoro dufise. Ikintu ca mbere nsaba umurundi wese ari hanze ni ikihe? Nuko umuntu wese akunda kirya gihugu, avuga ko ari igihugu ciwe, yovuga ati vyabaye vyarabaye, ubu hasigaye yuko kirya gihugu amahoro gifise azokwamaho imyaka n'imyaka, ahubwo asasagara aguma atera imbere. Ntihabeho umurundi ari hanze muri twebwe tuba hanze yiyumvira kugenda gutera grenade, yiyumvira gukokeza ingwano, yiyumvira gutera intambara. Ivyo oni twabikora ku ruhande rw'aba diaspora, ubwa mbere tuba dukoze ico twategerezwa gukora nk'abantu bakunda igihugu. Ivyo navyo rero biroroshe kubona. Aha rero Munezero ca nakwishura amajambo meza ndakubwira nti harya umubanyi ni umuryango, kandi uhisha ubwanyu ko ntiwarama, kandi rero imyenge y'inzu imenywa na nyeneyo. Twebwe ko turi muri abo muri diaspora, ibibera muri diaspora vyose turabizi, nk'abarongozi turabizi, nk'umurundi aba hanze aho ubu urabizi, urabona ibiba, urabona inyifato z'umurundi mugenzi wawe aho uherereye. Urugamba rwa mbere dufise rero nuko kwiyunga twebwe nk'abantu baba hanze. None twobwira iki abo banyepolitike? Twobwira iki umunyepolitike ari mu Burundi canke ari hanze y'igihugu, mu gihe twebwe nyene ubwacu nk'abarundi baharanira inyungu rusangi n'iterambere rusangi vyatunaniye kumvikana? Twama turiko turaryana, twama turiko turavuga amajambo, nk'ubu narabonye abantu, ugasanga umuntu ari kuri space amaze ko amasaha 30, ariko aravuga ibintu gusa bitagira akamaro, ibintu bicanishamwo abantu, ibintu bidateza imbere abantu, ibintu bibagira akarima rirenze bikabasamaza bakibagira no kuja ku kivi. Je maze iminsi nza ndakurikirana rimwe nkakurikira ama Twitter, nkakurikirana ama space amwamwe, nkakurikirana ibintu bimwe ucubona neza yuko hari abantu bataye intumbero, bikaboneka yuko hariho n'abandi bantu bakeneye ubufasha. Rero ikintu ca mbere nuko imbere yuko tugerageza gutorera umuti ibibazo biri mu gihugu canke vyahabaye, nuko tugerageza gutorera umuti ibibazo vy'abarundi bose baba hanze. Aha rero nkaca mvuga iki? Ubwa mbere nuko twebwe turahari nk'indongozi, kugira abarundi bo hanze bose batwizere mu budasa bwabo, bavuge bati aba bantu ntibakorera akagwi, bakorera inyungu z'umurundi wese, batwizere. No kuvuga badukeneye baduhamagare, hama natwe tubakeneye batwitabe. Ico ni ikintu ca mbere kizokwerekana ko abantu batanguye guhindura ingendo. Ico nitwagishikako rero tukabona yuko abantu turi mu bihugu vyo hanze twese twamaze guhindura ingendo, twizeranye, twiteguye twese guterera mu iterambere ry'igihugu, twavuga amadolari 100 yo kubaka inyubako bose bakayatanga.
azoba ari ikimenyetso ciza cerekana ko abarundi bo hanze bamaze gufata umurongo. Muri ico gihe rero biroroshe yuko dutangura kuvuga tuti none ko twese dufise intumbero y'iterambere, ninde akiri intambamyi kw'iterambere ry'igihugu. Muri ico gihe dushobora kuvuga tuti hanze turacafise abantu bagenda kugurisha igihugu, turafise abantu bagenda bakavuga yamuhe, bagenda bakavuga ko ibintu bimeze uku mu gihe abandi bariko bakora ibi. Donc ico gihe bizoca bidufasha ubwa mbere twebwe nk'abarundi barongoye abandi kuvuga tuti twebwe ba bantu bose za ngeso bari bafise zo kwegeranya amahera yo kugura ibigwanisho, zo kugeranya amahera yo kugira nabi, izo ngeso barazihevye. Uno munsi barabaye abarundi bo hanze koko bafashe inzira yo gutorera umuti ibibazo biri mu Burundi biciye mu mwumvikano n'umutekano nk'uko tubibona ahandi hose. Kuko muri 2024 nta bihugu vraiment nta bantu bakicumvira gushinga ibintu biza gucanishamwe abantu canke ibintu byo gusesa amaraso. Mw'ico gihe bizoca bidufasha twebwe gutera intambwe tukavuga tuti yamara mwebwe barya abantu mwiyumvira uko bameze siko bameze, hari abantu bamaze gutera intambwe kanatsinda araba ibikorwa vyabo mu makungu. Kuko harya ntawuhisha umwotsi inzira ikirasha kandi akuzuye ntikamurikwa. Mu gihe rero abarundi bo hanze bohindura inyifato biribonekeza, si ikintu twese tuza kurondera, ni ibintu twese tuca tubona, imvugo yacu, inyifato, ibikorwa tukora tukabibona tukabona ko bigenda neza. Aho ni ku ruhande rw'abari hanze. Ku ruhande rw'abari mu Burundi nabo ni kuvuga leta y'u Burundi, jewe nibaza ko leta y'u Burundi ngerageje kuraba indwi ihariwe abarundi, cane cane ingene tuvuga, ingene twisanzura, twebwe nk'abarundi baba hanze turamaze kubwira leta y'u Burundi ibibazo tugira mu gihugu c'u Burundi. Aha rero bwana wewe Munezero, ibibazo wabajije c'est politique mugani wangeza kwishura kugira ngo wumve ko wovyumva neza. Ku ruhande rw'iwacu abarundi baba hanze wavyumvise ivyo terezwa gukora. Hanyuma ku ruhande rwa leta ngomba ndababwire yuko nabo nyene turababwira, twarabikoze nk'abarundi barongoye abandi. Mu ndwi hari abandi baba hanze twarababwiye ibibazo duhura navyo mu gihugu, kandi turashima ko vyinshi baca batangura kuvyadressa. Barabitoreye umuti vyinshi vraiment baca bavuga bati no iyo ntambamye turayikuye mu nzira, bakaca badukuraho iyo ntambamye tukaca tugenda neza. N'ubu rero abarundi baba hanze mu gihe cose bazovuga bati turabona kino kintu ko ari intambamye kuri ya vision 2040, kuko mwibuke yuko i Burundi Day izobaha akaryo kenshi ko guhura mu bihugu murimwo kugira ngo mushobore kugira ico namwe muterereye muri ico kintu co kuvuga ngo twubaka igihugu c'u Burundi vision 2040, igihugu cifashe muri 2040, igihugu giteye imbere muri 2060. Urumva twese tugira uruhara rwacu. Mu gihe rero mwebwe muba hanze muzotubwira muti hariho intambamye kuri wa mugambi w'igihugu 2040, leta y'u Burundi hari ikintu ikoze gishobora kubera intambamye ujya mugambi, nta kizobuza yuko ico kintu tukicarira tukagishikana tukabwira leta tuti yamara hari ahantu tubona hashobora kubera intambamyi yambona kazoza. Mu gihe umwe muri mwebwe yovuga ati yamara no muri diaspora hari abarundi bashobora kubera intambamyi yambona kazoza, ivyo navyo nyene tuca tubigarukako tukavuga tuti yamara hari ikintu giteza guhindurwa no ku barundi baba hanze kugira ngo bigende neza. Ryari nasize ahabona ndapostinga ibintu vya Rwagasore ijambo ryiwe, uryumvije iryo jambo ryiwe urumva neza ko harimo kabisa ikintu gikomeye cane, na cane cane ingene yabona igihugu coba kimeze n'ingene umurundi wese ari kugira uruhara rwiwe mu iterambere. Haraho biyise inshirasoni n'abandi yise amazina menshi. No kuvuga umwe wese tukaraba yuko eske aba bantu bariho canke bariho, bari hehe, hama tugaheza tukaraba tuti ni intambamye y'umugambi kubera iki. Rero mu majambo make bwana Munezero, leta y'u Burundi twebwe nk'abarundi bakorera mu mahanga baba hanze, leta n'umuvyeyi wacu, n'umuvyeyi wacu, natwe turabana imbere yabo, mugabo turaganira. Umwana aganira n'umuvyeyi rero sikosa, ikosa nuko umurengera ukamubura isoni, mugabo kumubwiza ukuri ukamubwira ukuri cubona cokorwa ku neza y'umuryango, kuko abantu tuba hanze turabana nabo n'abavyeyi bacu, turashobora kubabwira tuti turabona neza yuko kino kintu mugihinduye ikintu mukagikora uko cogenda neza, ntitubategeka ariko turabasaba. Ivyo navyo bigenda neza gute? Bigenda neza mu gihe twebwe nyine abarundi bo hanze natwe dufise inyifato, ivyo tuvuga tukabikora tukabigendera.
rero sinovuga amajambo menshi guhuza rero izo mpande zibiri no kuvuga no kubanza kuraba ko muri diaspora turi ikintu kimwe ata mpande zibiri zitatu ziri muri twebwe tukaba turi ingingo imwe umurundi umwe arajwe ishinga n'iterambere ry'igihugu umurundi umwe arajwe ishinga n'ubumwe bw'abarundi mu Burundi no makungu arajwe ishinga no kubona igihugu cy'u Burundi kivugwa neza mu makungu kandi umurundi wese arajwe ishinga no kubona neza ko igihugu gifise ijambo mu mahanga ntaba ari twebwe tugaruka kucambura ishusho cyari gifise tukivuge neza hari amahoro tuvuge ko ahari twese dupostinge ko amahoro mu Burundi ahari twese tubitwitinge tuvuge ko amahoro mu Burundi ahari nk'ubu naratanze akarorero hari abantu uno munsi batera isoni kuvuga Burundi Day ntibabipostinga mugabo baca babikoresha nk'ikigwanisha ahubwo bavuge yuko uwo munsi mukuru ari uw'abadede hari abantu batanguye kubivuga donc ukacibona neza ko uwo muntu muri we yamaze kuba umuntu yazimiye ariko rero kubera ari uw'iwacu uwo oye ntaco igihambaye nuko tubanza kumumenya d'abord tukamenya igitigiri c'abantu bazimiye c'abantu batumbereye c'abantu bafise ingorane bisaba ko babonana n'abahinga kugira ngo babafashe canke abantu twebwe nyene dushobora gutunganiriza no kuvuga ivyo nitwamara kubimenya muri twebwe bizoca bidufasha gutora umuti ibibazo vyose rero turashobora kuba umuntu agira ico aterera urwego rufise ico ruterera mu iterambere ry'igihugu ni urwego kandi rushobora no gufasha nk'akarorero sinzi ko mwagiye murabikurikirana hari igihe umuntu yagira ikibazo ari mu Burundi bakaca babaza abatwara diaspora muri ico gihugu uyu muntu muramuzi uyu muntu mumuzi kwiki nk'akarorero bakabaza abo dukorana barabizi bakatubaza ati uyu muntu yitwa uku aba muri iki gihugu iki uramuzi mumuzi kwiki ninde no kuvuga biragaruka rero bikadufasha turashobora kujuha role zarizo zose kuko tuba tuzinanye nk'ubu urumva je sinshobora kuza kudefanda umuntu ngo ngende kuvuga umuntu mu gihugu cy'u Burundi canke ahandi hantu hose kw'isi ngo mvuge ko uwo muntu ari ntore kandi nzi neza yuko ibikorwa vyiwe ahubwo ari bishobora gushira igihugu mu manga ari bishobora gutuma amaraso yongera guseseka mu Burundi mugo umuntu wese azovuga ati turondere voie pacifique ibibazo tubitorera umuti bidaciye mu nguvu nk'uko mu bihugu babikora turabe ingene mu Burundi amahoro yogaruka turabe ingene wahunze yohunguka ata amaraso asesetse turabe ingene wahunze igihugu kumva zarizo zose yogaruka mu gihugu cy'u Burundi agatera mu iterambere nivyo na leta ishaka ivyo vyose nibaza ko twobifashanya kandi bigafata inzira vyateza gufata mu gihe uruhara rwanje n'urwiwawe twese twatanguye gukwinduka again munezero vyose bihera mu nyifato nshasha twese dufise y'ubumwe n'urukundo tutaravye uyu cankuriye na cane cane abaguma bavuga amajambo yo kuvuma mu gihe hariho ibyiza byinshi biriko birakorwa nibashima ivyo bike bihari kugira ngo n'ibindi Imana igume ibikora hama biheze bigene neza murakoze murakoze cyane nyakubahwa muri izo nyinshi mutanze nibaza ko vyumvikana kandi bitomoye reka duhe umuntu umwe abaze uwitwa Cambarantama twari twateguye isaha imwe kugira ngo iki kiganiro tube tugihejeje sinzi eske mubona yuko twogira extension gatoya tugaha abantu benshi canke tugumane ya saha nyene bivanye na disponibilité zanyu Evere nta kibazo nimba turashobora kumara iri saha imwe nimba abantu bafite ibyo babaza nta kibazo turashobora kujya kuri ivyo tujejwe singomba ko umuntu agenda tutashoboye kumwishura ku kibazo bafise kuko hari igihe baturonda ntibaturonke muga nibaza yuko ko turi ngaha ufise ikibazo yo kitubaza murakoze d'accord murakoze reka duhe rero uwo Cambarantama aca kurikirwa n'uwitwa Lucius Ndayikeza mwiriwe muranyumva ego mahoro amahoro cyane je nahise utubazo tubiri canke dutatu ica mbere yari nk'intererano yo kuri Mutama ndamwite Mutama Samuel ibintu byo kwitana amazina ku ndongozi tuvuga tuti ngo abarundi kanaka imburakimazi biki nibaza yuko atari imvugo y'umutware kubera ko umutware aba ari umuntu aserukira abantu bose kandi bajeje kugira reconciliation urumva umaze gucagagura abantu mu mirwi imwe imwe
umuntu yarafise akangununguno aguma afise ako kangununguno mugabo tugerageze kubiyegereza bose kuko bose n'abana b'u Burundi ibito n'abatari bito ko bameze kose indongozi ni ukuvuga abana biwe bose neza kugira ngo bose bakwiyumvemo hama ica kabiri nagira cyari kucerekeye ko urya umugambi ya hoteli muri ko muragira mukunda gukoresha imvugo yo guterera mugabo murazi yuko twebwe abantu dukorera hanze tuba dukorera amafaranga n'ivyuya n'ibiki kubera iki twoza guterera kuki mutokoresha imvugo y'uwo investisseur hama mukerekana ukuntu umuntu aterera imitahe n'ukuntu azokunguka niho umuntu yo kwiyumvamo ico kintu ko umuntu umubwiye guterera aca yumvamo ko ari charité aca yumva ko atakintu azokunguka hari abantu batabihurumbira muri ico gihe kuki tutokoresha imvugo y'uwo investisseur tugakoresha inzira y'abantu bose bajije guca amafaranga no gukoresha amafaranga ico naco mwokiraba mugaheza investisseur ego vyari ivyo bibazo bibiri mu bisanzwe murakoze nashaka guterera reka aho ace abaza nawe hama mushe mubishurira rimwe aho Mugisha uwo urya Lisusi yagiye Allo muranyumva ego nagira ndamutse umutumire hama kabazo kambere nagira mbaze nti dufate nk'umuntu agwaye imvunja wotangura kumugurira ikirato canke wotangura kumuvuza imvunja hama agakira amaze gukira ukabona kumugurira ikirato kara kabazo kambere sigure nico nshatse kubaza ko ngo hariho abantu ngo we yavyise ko ari imvugo ngo hari abantu bacafuza igihugu ntago kuko abantu bose bahunze harimo bahunze iyi leta ihari uyu munsi sinigeze numva avuga ati turabona ko hari amakosa akogwa muri indwi nyene haheruka kunyuruzwa umupatiri bamusigara ikiruruma baramurekura none iyo investissement avuga nabo bantu baguma bapfa ico kintu gihumuriza cotuma abantu bazogenda kujana amahera ahantu bariko iyo leta nyene ari iri kirica abantu kuko bavuze yuko bamaze kuvuga ngo bamurekure ni iteko ryavuye muri presidence acararekurwa ni kuvuga ko leta yari bifisemo uruhara none iryo terambere mwumva muvuga hama uwo muvyeyi wari kuravuga akaba ari we yica anyuruza abajejwe kuragira umva bizova mwiki ntiwumva yuko ahubwo bimwe bavuga yuko iyo diaspora muvuga ari y'abadede vyo bifitaniye isano urakoze bwana Arnaud murashobora kwishura hanyuma mu nyuma turaza kwanonsa abakurikira hanyuma monsieur Samuel nabo muri equipe yanyu bo bari ngaha barashobora kumbure nabo kuza barabunganira bibaye ngombwa urakoze muraraba mu baduze sindiko ndabakurikirana ndabona Gabriel Rukiri namuhaye micro nta bandi ndabona nibasaba ijambo nibaza ko woca ugerageza ukaraba sawa kumbure nka Rufyiri nimba ari ahari arashobora gufata ijambo ntaco canke manze nishure ego murashobora kwishura nta kibazo okay merci beaucoup Cambara avuze neza iyo nkebuzo nayikengurutse mushinga ntahe yuko tutokwitana amazina kuko singendo nziza ariko rero iri kintu nguma ndakivuga kubera ko abarundi twaramenyeye guhendana umuntu ukamwita umushinga ntahe ukamwita umuntu w'intwari hanyuma mwamara kuvana ukamugira ayandi mazina ukamuvugira mu ntamatama jewe rero nk'umuntu mba ngomba ko umuntu afata ikintu uko kiri ni vyiza ko umuntu umuhamagara mu izina iyo umuntu umuhamagaye mu izina biramufasha kubera ko bituma umuntu atikiki inyuma y'igihome ugasanga uri kuhamagara mwarabo